nakuranye n'umuvyeyi umwe papa wanje ariko rero mama nawe nakuze ntamuzi hanyuma nkwijije 8 ans ndamumenya ariko mfise 11 acarapfa amaze kumakeya amaze kumwakira nka mama wanje kuko nakuze nomva mfise nari mfise mama rat muka papa wanje ariko ntiyankunda abantu bakambwira ati uyakwanka kubera atari mama wawe yarakuye na papa ukiri mu bebe hanyuma ndiyakira ndabubamwo cankura ta mama wanje mfise kuko ndibuka naramuhamagara mama kanka ntanyitabe makhatire wawe yaca ntuka umuhamagaye mama ico kintu yahora ntuka ndacibuka ntacu novuga kuri televiziyo kiteye isoni kirateye isoni basi ca ndiyakira papa nawe ntiyankunda urumva ntiyigeze anyitaho ego aje kundaba niwe twararana muri chambre y'abashitsi hanyuma rya mugore akacambwira tukamubwira ko dagufata nabi nzoca ndakwica ya mama wanje akambaza ati ukabona ko ari serious nyene yari serious ashobora kubigukorera nkaca nyene ndavyakiriko nyene mama akambaza ati none mwana bagufata neza bimeze gute nkambwira mama nta kibazo gihari kandi uzi yuko uri kuratuntuza ego naratuntuye ndi mu gusarana n'intuntu iyo mugabo mu papa ndibuka yarajenye umudamu we ku kazi aramudepoza aciragaruka abakozi nyimba yabarungitse heje sinzi byabaye n'ubu ntavyonze acaza aramviyora mfata ku nguvu Yesu we amfasha ku nguvu rero ubwo buzima burapfuye kuko nari nakuze ntinyabahungu niwe byasa nkakureze muri ico gihe yego acalagaruka kandi yirukana bo mu nzu senze abakozi bose yo yabatumye ntavyonze nta kumvikana nta kugira gute abana bari ku ishure bari bafise abana babiri hanyuma abakozi nabo bari bafise abakozi babiri n'umuzamu nta n'umwe uwo mwanya yari ahari sinzi yari yabatumye aciramviyora uwo mupapa ugeranje yarafise nk'imyaka inganye yarakuze deja je nafise 18 ans nawe yarafise nka 50 ans yeah nawe ufise 18 ans byaciye bigenda gute koko Jana chemva muri uwo muryango ndasohoka ndagenda nta numwe nabibwiye na madame we ntavyo wamubwiye navyo namubwiye ariko nabimubwiye ubunyo bungana gutya ejo bundi muri 2011 kazi acinambwiye ko bakira bafise amadiplome abafise amadiplome nanje urumva niho nari nkiva 6e ngira ntangure 7e ndamubwira ibibazo mfise byose ndamubwira ndakwingenza umfashe kugira ndo nkahomba sigira homba nta kintu simbona imbere simbona inyuma umufarasi arambwira ati uje kugira ndaguha akazi tubanze dukundane tuje kuryamana ndiyumvira ingene bamfashe ku nguvu sinkiri vierge kandi wamfashe ku nguvu nta nico yamariye uyo nawe agira amakazi ndemera ndibuka yacanje hariya muri Novotel hariya hejuru arakora ivyo akora aca n'amakazi amaye akazi ico byose wabitegwa n'ubuzima nabitegwa n'ubuzima ndibuka bampembaga 80,000 kandi yari menshi muri 2000 yari menshi ico gihe ca ndipangira basi ubu ndatanga ubuzima rero a zero mu nyuma yaho ca ndonka ambassadeur arankunda ankunze aravuga ati wewe aka kazi kaba bazungu yarakimfasha akindungikira amafaranga hama wa murundi ndabimubwira byose arambaza none ko ufise imodoka none iyi modoka wayikuye he kuba mu buzima bwiza none ibi bintu byose bikura hehe ndamubwiza ukuri ndamubwira ati mfise umunyamerika nuko twavyaranye nuko ni wafasha ni ampa amafaranga sawa ndamubwira ati kandi ndamuha remarque Eva ndamubwira ati antelefona kenshi ukabona utari prêt yo kwiyakira ucumbwira duhebana no munsi nyene arambwira ati nta nakimwe none ko ari kure none hari gahunda mufitanye yo kubana ndavuga ati yafise umugore we hari nari naramwerekanye ko ari umusheri wanje ndamwereka abakozi b'Imana basi rero mu nyuma niho batuvugishije ko ngo Imana ivuze tugire ngo dote contre était na mahera yarafise ya dote
ndavuga none je niyekwe none nta nakazi yarafise mbo yarafise ama projet menshi ariko urumva ama projet ntiyari bwacemo mu nyuma rero niho entretemps aca fata telefone yanje sinziriye mu ijoro afata amafoto ya mariage yarungikira wa munyamerika kandi twarabivuganye ko izo bisiri yacu kugira gume aduha amafaranga hanyuma ama projet yiwe niyaba neza nitwagira amafaranga yacu nzoca ndamubwiza ukuri ati rero nararongowe nuko bandanye n'ubuzima bwawe n'umugore wawe nanje bandanye ubuzima n'umugabo wanje muguko aho twabipanze siko yabigenjeje maze kumwankira kuja kuri compte ya dollar aca rungikira za foto za mariage certificat ya mariage ama video yose abirungikira wa munyamerika Yesu we baguma bavugana mu isiri aho wewe uraryamye ndaryamye nta kintu na kimwe waruzi tugatwenga nta kibazo je ntazi ibiba biriko biripasa mu nzu urumva basi wa munyamerika niko kumbaza ati nakuramuzi je ndamubwira ati je ndamuzi urumva giuca mu bigeragezo bikaze abantu bakakuvuga ngo urajahe bakakuvuga bongorerana ngo ntibuca ariko bukongera bugaca nejo bugaca koko dufashe iyo uri mu bibaza abantu kabisa ndabaramukije bakunzi ba sabbaothmedia mumeze gute nkunda ndakuramutse nkwifurize amahoro y'Imana bivanye naho uherereye ku isi yose ni MC Ivan mutima wa Burundi nko musanzwe mubimenyereye musanzwe mubizi kino nico kinyamakuru kimwe cyonyene akibazanira abatumire bagiye batandukanye abana abapapa abamama abakiri bato n'abatakiri bato kugira ngo tugende turaronka ibiganiro byiza kandi ibiri ku mwanya right now rero nubwo yuko mfise umutumire adasana umutumire mumazigiye kumbure mumubona ku kinyamakuru kiraho atanga ubuhamya bw'ubuzima yoba yaraciyemo ariko kandi n'umuntu navuga yuko ariko arubaka imitima y'abantu benshi numwe mu bantu yatsinze satani avuga tuko biri kose ibyo naciyemo cyangwa ibyo nabayemo ntegerezwa kubisangiza abandi kugira ngo uwo babirimo ntacike intege amenye neza yuko atari wo muhero w'isi ahubwo hakiriho amahigwe menshi yo kumva yohinduka cyangwa yo kumva yohindura amateka y'ubuzima bwiwe abavyeyi bamwise Nshimira Imana Claudine ariko benshi bamuzi kuri Koko numwe mu bamama bimboneza numwe mu bamama yavuze ati no ndahagurutse kugira ngo uko biri kose ushobore kujinjibura cyangwa ushobore kuremesha abamama canke abakenyezi usanga bashikirwa n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ari utubazo twinshi nakomeje kwiyumvira ati kuki ingo zubu kuki imibano y'ubu kuki amadivox yamaze kuba menshi ububi buri ku bagore canke ububi buri ku bagabo Nshimira Imana Claudine rero afise intahe ibabaje cyane ndetse itanasanzwe mu biganiro bishika kuri bibiri amaze gutanga nivyo birafise abo bimaze gufasha nubwo bamwe bimaze kumera nkaho menga abavyakira nk'ubwishime canke nko gushaka kwidandaza ku mbuga ngurukana bamenya ariko twese ntidukwiriye kugira ivyumviro bimwe canke ngo twakira ibintu kumwe umuntu wari wese arafise uburyo atahuramo ibintu arafise uburyo yakiramo ibintu nico gituma atawojija ubuzima bw'undi muntu rero koko n'umumama yahuye n'ibibazo mu rugo arabana n'umugabo nyuma yo kubana n'umugabo badasangiye uruhu w'umuzungu ubuzima buragorana baratandukanye byinshi cyane uko biri ko tuzoshiramo ama link muri kino kiganiro kugira ngo utaravye ibiganiro bya mbere adashobora kugira gute kubikurikirana ariko no munsi twamurondeye tumuhamagaza kuri sabbaothmedia kugira ngo abadukurikirana nabo nyene bashobore kumenya byinshi kuno mfaso ni kumbure bifise benshi bishobora gufasha mfise utubazo tubiri cyangwa dutatu cyangwa ikiyago cy'iminota 10 cyangwa 20 nshaka yuko tuyaga nuno mupfasoni ariko imbere ya byose mu nkundire mu cubahiro ntangere dushobore kumuha ikaze muri sabbaothmedia kuko tukwakire cyane merci mbabariye navuze menshi nta kibazo anyway uraberewe cyane urakoze cyane hajya akajwi kawe nako nyine rimwe ngira akajwi gatoye sadepa bon bikunda kuva kuki kugira ngo ugire akajwi gatoye nk'ubu ndashonje niyo mpamvu ufite akajwi gatoye nibaze ko mu nyumva
abanza hagarika ikiganiro rero kubera ko kantu nyujuje bose muranzimana tuhejeje abakunzi ba sabbaothmedia nibaza yuko baza kunyumva bon kandi ntitunakenya abantu badukurikirana ntibakenye yarenda barinde muranzimana ko tugwikaze cyane inshuro ya mbere kuri micro za sabbaothmedia niteka kuri twebwe niteka ku barundi bose niteka ku barundi kazi niteka ku bakenyezi bagomba bakurikirana kino kiganiro akajambo kamwe cyangwa tubiri wiyumva gute kuri micro zacu bon ndaryohewe kubona muyumvire kumpamagara nakoze ibiganiro bibiri ariko sinayinzi yuko namwe mubikurikirana kuba mufite televiziyo yanyu sinayinzi ko mukurikirana izindi televiziyo turabikurikirana kandi ni nabyo bintu byatumye tuvuga ati uko biri kose ubutumwa uri kurasangiza abandi natwe ubu dusangije byoba bimeze neza cyane ariko imbere yuko tugira icyo tuyazi ndakeneye kumenya ubuto bwa koko bwari bwifashe gute ubuto bwiwe ku kiganiro nakoranye icambere n'abawuzi narababwiye yuko muto bwanje nari umwana yitonda sinavuga sinakunda kuvuga naritonda ariko muri uko kwitonda kwanje cambaho ubuzima bugoye bwangoye cyane mu kwiyadapta byarangoye kabisa kwiyadapta ushatse uvuga iki koko yakuranye n'abavyeyi nakuranye n'umuvyeyi umwe papa wanje ariko rero mama nawe nakuze ntamunzi hanyuma nkwijije wita ndamumenya ariko mfise 11 acarapfa amaze kumakeya amaze kumwakira nka mama wanje kuko nakuze numva mfise nari mfise mama rat muka papa wanje ariko ntiyankunda abantu bakambwira ati uyakwanka kubera atari mama wawe yarakwiye na papa ukiri mu bebe hanyuma ndiyakira ndabubamwo cankura ata mama wanje mfise kuko ndibuka naramuhamagara mama kanka ntanyitabe mahatre wawe yaca ntuka umuhamagaye mama ico kintu yahoranye ntuka ndacibuka ntaco novuga kuri televiziyo kiteye isoni kirateye isoni basi ca ndiyakira papa nawe ntiyankunda urumva ntiyigeze anyitaho ego pole sana urugendo rw'ubuzima bwawe turacari mu buto bw'iwawe urugendo rw'ubuzima bw'iwawe rwaciye rubandanya gute inyuma yo kubura umuvyeyi basanga nukureze nka mama wawe ntakwitaho ndetse ntanakunda yuko umuhamagara mama urugendo rw'ubuzima bwawe bwaciye bugenda gute rero na cyane cyane yuko abana babigeme bakunda kuba victime peut-être y'ubuzima abavyeyi babo baciyemo cankwe y'ibintu by'imiryango haba ariko baracamo wowe nk'umwigeme akiri muto akiri mu bwana waciye ubaho gute koko mama wanje agiye kurongorwa kwa papa afise umwana w'umuhungu yamuvyaye 72 papa baca baramwica hanyuma mama wanje ashija kurongorwa kwa papa baca bavyarana umuhungu musaza wanje mukuru w'iwanje muga nawe yarapfuye yagiye mu gisoda za 94 baca baramwica muri 99 hanyuma reba muvyaye baca bavyara jewe bavyaye jewe nkiri umubebe baca baravana na papa bavanya catwara babahungu je nsigara kwa papa papa ranka kwa ntwara urumva nari mutoyi gose ara cangumaye hanyuma kom rero muka papa wanje twagumanye nzi ko ari mama mu nyuma maze rero kumenya mama wanje wa vrai tumara imyaka 3 acarapfa ndabaho nabi honyene vyaransi ko niyakira ndabaza Imana kubera iki wemeye ko mama wanje apfa na papa wanje ari hatariho kandi mama wanje tumaze gukundana cyane kandi bukaya mama wanje yarakunda n'abana burya mugore muka papa kuko yarangurira impuzu nabakabagurira n'igikwemba kamugurira urya mugore ndibuka je kunda abantu batwararana muri chambre y'abashitsi hanyuma urya mugore akacambwira tukamubwira ko dagufata nabi nzoca ndakwica mama wanje akambaza ati kandi ukabona ko ari serious nyene yari serious ashobora kubigukorera nkaca nyene ndavyakirwa nyene mama akambaza ati none mwana bagufata neza bimeze gute nambwira mama nta kibazo gihari kandi uzi yuko uri kuratuntuza ego naratuntu yandi mu gusara n'intuntu hanyuma ndibuka
muka papa yacareka kumpa akazi kwa nakora akazi kenshi cyane nakoze nkora akazi kamvuna kansumba ariko mama wanje aje kundaba twamara nka 4 jours canke 3 jours rero ntisinasubira gukora akazi muri iyo minsi wacu w'umwamikazi naca mba umwamikazi agiye wakiva gunduwe ngo ngukore ngo wari warigeze umwamikazi ngaho onye urumva nkaca subira mu buzima busanzwe ndakura ntuntuye hanyuma maze gukura maze guca ubwenge neza musaza wanje nawe yaregeye imbere gato urya mama yavyaye 72 ndibuka yari za 95 okay 96 wa musaza wanje cankura papa wanje kuko bamfitana ntibakunda nuko nja kwishuri oh la la ya kuko barampa akazi kamvuna cyane ku buryo nja kwishuri ncerewe igihe cyose nashika 2 kwishuri nkama nakubiswe mu bacerewe nama nakubiswe imisi yose imisuna yari yaranyishe oh la la murazi ko kera mu myaka yahera twakubitwa imisuna twebwe abigisha kijya gihe baratangwa urufaso mu nyuma numva ngiye guta ishuri ariko narakunda kwiga cyane ariko ntibikunde kubera atamwanya sinaronka umwanya wo kwiga n'amayetide muhira ntayo nagira ntibanyemerera ndafata ndababwiza ukuri uwo munsi bankubise byata nakubitwa mu gitondo twasubireyo na saa 6 aho gushika basi na 14h nashika saa 9 ko ibikorwa byinshi kandi ntibangaburire mihangayiko iki nava ku ishuri byo kurya bakabimara bakanka kungaburira mu kapapa kanka ariko abandi bana bagafungura ego cyane gose abandi bavyeyi iyo mitima bayikura he sinzi imitima y'abantu nasanze itandukanye yangaburira nk'umuntu mu banya kangaburira mu buto bwawe urumva nta munezero wigeze uronka sinigeze ndonka umunezero ko vyarashibuka ukaja gukina n'abandi ukaronka akanya ka break ukakina n'abandi ukaryoherwa n'abandi kuko aho naca niyaranje nkakora akazi n'ingoga nkaheza nka samedi wasanga tudasubira ku ishure canke hari amakonje wasanga umwana nkaca nkora n'ingoga akazi nkagaheza kose hakiri kare kugira ndonke ingene nkina n'abandi bana umukino wakunda wari uwahe koko kiri musi narakinye horo narakinye amabiye ari amabiye uri umuhungu uri umukobwa ego je nakina imikino yose nakinye umupira uri siri narakinye kibariko kibariko shahora kinyibukije kibariko twarahakwa ugishwanirako n'abantu narakinye na kashikashi bijya vya Maria bijya byose narabikinye byani byo kwinyegeza ngo Maria pole kandi bakunda kungira umugore mu buto bwanje naragakobwa keza cyane undi mukino bitwa ngo je déclare la guerre bijya byose twarabikinye bijya byose narabikinye bijya byose hari undi mukino bitwa kange na kange byose narabikinye kange yarakuryohera ariko biri kose je ndakuravye we kange byose narabikunda kabisa tugende rero tuve mu buzima bw'ubwana gato uregeye haruguru gato nyamusazawe kumbure yoba yaragukurikirana canke yoba yarakurikirana ubuzima bwawe sinzi yego yaramfashe neza ariko sinaronse chance yatanguye kumpakeya aca sinzi ibintu byabaye nyene aca arafungwa aja mu mpimba chance bira kwa papa wanje aca aranyirukana kubera musaza wanje yantwaye ku nguvu papa yanse ko antwara rero nsi yacu iranyirukana birangora ngenda ndasaba indaro mu miryango itandukanye entre hari umutante wanje yakunda iyo byapararanganye cyane naca nomokera ku mutante wanje nawe yari yapfuye kuva ndi muto mfise nka 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans nakunda kuja ku mutante rero amaze gupfa n'umugabo we yari yapfuye pardon numva ndabuze amahoro de plus kubera niyo yari nka mama wanje ntaramenya mama wanje niwe nahamagara mama nawe kabisa ndumva yuko byari ibihe bitoroshe ku buzima bw'umwana w'umwigema akiri muto ku buzima bw'iwawe urumva yuko hari umunezero utaronse kuko utaronse affection y'abavyeyi ya mama wawe ni nako utanarose na affection y'undi muntu wari wese kugira ngo kumbura ashobore kugufasha kurodressa ubuzima bwawe neza akabazo cangira naka muri ico gihe nicaye ikintu cy'igikomere waronse wumva neza yuko cyakomerekeje umutima wawe ndetse utifuza yuko umwana wawe yobamo canke yoshikirwa na cokoko igikomere ca mbere narose mu buzima nta affection naronse d'abord nta kwemegwa kwa narose nakuze ntabona mama wanje
je gushika no ufashe ukashira abavyeyi ngaho babiri umumama n'umupapa umumama ndamuha agaciro cyane kuko bon sinzi n'abapapa bampardone gatoyi iyo kenshi umumama batakiri kumwe n'umupapa asize abana uca usanga abo bana barateseka cyane kandi umupapa ari ngaho ariko ni gake umumama abana bateseka umumama bari kumwe n'abana umumama aragwana ko abana biwe cyane gusumvye ko umupapa agwana ko abana biwe cyane gose nta mwanya bafise abagabo donc nagize ico gikomere cyane 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 gose sinzi hari nk'ikosa wowe ushinja papa wawe rinini gose ryagute kubera icambere arazi yuko mama wanje tutakuranye ntakuranye na mama acazana uwundi mugore nta mwanya yigeze ampa ngo anyiteho avuga ati eske uyu mwana afashwe neza eske uyu mwana akeneye iki tubwenge sinigeze mbona papa wanje angura nikamambiri nta kintu n'igisuguti wana kwa kundi iva usuguti tw'abana kwa kundi abana basangira n'abavyeyi je papa ndinze ngana gutya tutarigera dusangira ku isahani imwe sinigeze ndabibona niyo ndabibonye ku bandi ndakanguka nkavuga ivyo biraba kandi inkuru z'abana bababazwa na base ubuzima zimisi ziba hariho nuwo nigeze kumva yuko papa wiwe yarashingiye intahe aranka yuko dushobora kubisha kuri televiziyo buriya hari abantu benshi binanira gushinga intahe ntiwibaze ngo ibi bintu bya wori intwari ibintu byo koje kubera impamvu nemera kubivuga narabikuranye okay nta muntu nigeze ndonka mbwira ikibazo ciwanje gusa namvuga Imana yagize neza ko umutima mwiza itampa umutima mwiza mba ndumurozi uwa mbere nari gutangurira ko ni famille yanje kandi nari gutangura kwica papa wanje niwe nohereye ko nkamwica sure yeah umva yaragukoreye ibintu ku buryo wumva no kumwica utaba umuntu mwiza ari kumwica jewe Imana yaragize neza yarampezagije umutima mwiza yarampezagije ko kutagira stress ngo ndazimarane umwanya parce que ubu nkuzi yaba nagumana stress nkuko nazikuranye ndi umwana papa wanje niwe nohereye ko kwica oh la 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 mu bantu bose ariko aracariyo hariyo murayaga kumbure mukicarana mugasangira hariho abavyeyi benshi bo bamaze kubona abana batangiye gukura begembere ubu unya ntibibaho mugabo mu minsi yahera maze igihe gitoyi ata amafaranga mfise yego ndabayeho ntaco nshinja ibana parce que hariho abantu bahura ibibazo n'ivyo nahuye navyo ntibaronke n'amahera yo kwisiga y'amavuta bisiga ce ntibaronke ako karasiyo ariko je ndashimira Imana uko biri kose Imana iranyitwararika muri vyose ariko mbere ngifise amafaranga papa yaraje aransaba ikigongwe yarambwira urya mugore ni urya sije nabigize nahora ndamubaza akambwira ko agufata neza urumwana donc akanyereka ubwana bwiza mbabarira ibiki n'ibiki mugabo kabisa ntiyari mbabarira ya vrai niko yashaka kumprofita ndamuha amafaranga ndamufashirize n'abana biwe bakundukiza bakundukiza urumva rero byabaye gutyo nyene hanyuma nk'ubu onya ntashaka kumuha amafaranga nka kwa kundi umva nta mwanya ntako oh la la pole sana ariko uko biri kose Imana ikora ivyayo kandi kubaho k'umuswi ntabwo ari impuhwe z'agaca tugende ku rugendo rw'amashure rwa koko urugendo rw'amashure rwiwe rwari rwifashe gute tuve muri primaire gato tuje muri secondaire parce que bimwe mu byo nashoboye kumva narumvise yuko wagiriwe amahirwe yo guheza amashure yisumbuye rwari rwifashe gute koko Okay, amashuri yisumbuye byarangoye comme nari mvuye muri primaire mpejeje primaire musaza wanje bamufunze ndebuka nari muri vacances duhejeje 6e grande vacances ndavuga ati none ibi bintu bizogenda gute nzokwiga gute hanyuma ndaguma ngaho muri vacances ariko hari umuntu wo n'umugenzi w'umukuzine wacu kuvya jena cenja kuba ku mukuzine bona birangora kuko n'inzu bace bayinyaka musaza wanje amaze kuja mu mpimba urazi mu mpimba umara igihe kinini ntuje ngo uravuyeyo barantwara n'inzu barayitwara ndabitse ibintu nari mutoyi sinari bwamenyane n'abantu bakuze ngo ndababwire ndabiture abacenja ku mukuzine wacu kuvya ba mama
ndagumaho hanyuma hariho abagenzi biwe baba muri Rohero hajya impande ya finance baramubwira nje gupasa vacances wabo hanyuma vacances bazondihira minervare banguri ibikoresho by'ishure ndavuga okay jenjayo rero ngiyeyo iki kintu gihora kingora kuvuga mugasishakurira pole sana ariko no kurira ni byiza oya naramaze kwideshaje biratuma uruhuka mu mutwe okay sinkunda kukivuga ariko iyo naratazi kigana ndakivuga n'ubureka ndagisubiremo iyo mugabo umupapa ndibuka yarajenye umudamu we ku kazi aramudepoza aciragaruka abakozi nyimba yabarungitse je sinzi byabaye n'ubu ntavyonze acaza aramviyora mfata ku nguvu Yesu we amfasha ku nguvu rero ubwo buzima buba burapfuye kuko nari nakuze ntinyabahungu niwe byasa nkakureze muri ico gihe yego acaragaruka kandi yirukana bo mu nzu senza abakozi bose iyo yabatumye ntavyonze nta kumvikana nta kugira gute abana bari ku ishure bari bafise abana babiri hanyuma abakozi nabo bari bafise abakozi babiri n'umuzamu nta n'umwe uwo mwanya yari ahari sinzi yari yabatumye aciramviyora oh la la ko kurafashwe kungu uwo mupapa ugeranje yarafise nk'imyaka inganye yarakuze deja jeune afise 18 ans nawe yarafise nka 50 ans yeah nawe c'est 18 ans cyaciye bigenda guteko jena cemva muri uwo muryango ndasohoka ndagenda nta numwe nabibwiye na madame we ntavyo wamubwiye navyo namubwiye ariko nabimubwiye ubunyobungana gutya ejo bundi muri 2011 twahuriye kuri eglise nasengerako yaje gukizwa jenshi ndamujana iwanje hanyuma turaganira ndabimubwira kumbure ashobora no kuba atamenye impamvu wavuye iwiwe nta na kimwe yamenye ugasanga aranacibaza ati kweri koko yavuye ngaha ayiki nta na kimwe yamenye kandi ntabwo yigeze ndondera kuko navyo bikoresho banyemerera byinshi ntabyo bampaye naciye ngenda kuko nari nababaye cane hanyuma ndabimubwira arababara nanje ndababara turarira turihana arambira pole basi inyuma yo ngaho uwo mupapa ntiyasuye kukurondera nagutelefoniye en fait je sinzi yankoreye ikibi gusa sinzi kibi yagambirije donc yashatse kumviyora juste uko gusa ico gihe ntiwiyumvira yuko ushobora nko gusaminda imbanyi utifuje canke ukagwara ibindi bigwara iki waragiye kwa muganga bagukingire canke oya ivyo bintu je ntavyo nari nzi canke ico gihe ntivyari bikaze cane ico gihe hari muri 2000 hari kera hari kera pole sana uca wiga gute rero niho tugomba gushika kugira ngo tuze gushika rero kuri point nyayo mbona ciye ngenda ndagira naciye ngenda gusaba akazi kuri Saga plage kwa Bosco akaza bampa ibiraka vyo guserva hajya kuri plage muri weekend comme vacances tari bwahere nkagenda nkasaba indaro abana twahora twigana muri primaire urumva ko twari tukiri muri vacances tutari bwaje muri secondaire hanyuma mu nyuma bakanyirukana nkaja handi ivo bakanyirukana mu nyuma cinja gusaba akazi ku muzungu hari resto bar hajya muri ville yo mu Birigi ariko wangaje ari mu Faransa aho uri kuri pambanira mukuru wawe ntarava mu gasho ari mu mpimba yamaze imyaka ingahe hanyuma rero cendagira ndasaba uwo muzungu akazi acinambwira ko bakira bafite amadiplome abafite amadiplome nanje urumva niho nari nkiva 6e ngira ntangure 7e ndamubwira ibibazo mfise byose ndamubwira ndakwingenza umfashe kugira ndo nkahomba singira homba nta kintu simbona imbere simbona inyuma umufarasa arambwira ati uje kugira ndaguha akazi tubanze dukundane tuje kuryamana ndiyumvira ingene bamfashe ku nguvu sinkiri vierge kandi wamfashe ku nguvu nta nico yamariye uyo nawe agira amakazi ndemera ndibuka yacanje hariya muri Novotel hariya hejuru arakora ivyo akora aca n'amakazi amaye akazi ico gihe byose biterwa n'ubuzima nabiterwa n'ubuzima
ndibuka bampembaga 80,000 kandi yari menshi muri yari menshi ico gihe co ndipangira basi ubu ndatangura ubuzima rero a zero mu nyuma yaho ca ndonka umu ambassadeur arankunda ankunze aravuga ati wewe aka kazi kaba bazungu tube ngaho umugabo wa mbere wa Koko yabaye umuzungu umunyamerika narumvirije oya ivyo ni ivyo mu myaka yindi y'imbere kumbe wowe nifise amahirwe y'ubuzima uyo rero umu ambassadeur tuvuge avant de violence après ya violence niwe muntu wa mbere twatanguranye yo gukundana urukundo gukuri mugabo yarakuze nyene nanje ndi mutoya bashuga daddy nyene bashuga daddy yari umu ambassadeur ariko afise amahera menshi mugabo umunyamahanga hanyuma turakundana araca arankura kuri ako kazi arambwira ati baguhemba ngahe ndamubwira 80,000 nguhena that is fucking money kubadida arambwira je sishobora kwemera umusheri wanje ukakorera ayo mahera gahebe je nzogwica ushaka cose ndibuka niwe mugabo wa mbere yatanguye kumpa amadolari turatangura gukora ico gihe aca nkubita $2,000 no yampaye $3,000 yo muri 2000 yego aca arambwira genda urondere inzu nziza hanyuma ureka ku kazi jewe byose nzobigukorera n'ishure arambwira ati wewe nta kibazo niwe yandira byose secondaire utangura kubaho ubuzima bw'abamiliyoneri ca ntangura rero muri mu windwi ndi mu boss ndaka boss kanyeshuka ka boss hanyuma ndagumaho turakundana ntakora mugabo ncampura nabirya vya forever umuntu araza arampropose vya forever ndamubaza ingene bimeze ariko mu nyuma si uwo mwaka nakundana n'uyo muntu uyo muntu urumva ikiringo ciwe caraheze acasubira iwawe ariko hariho uyundi yariko arandiraga rero akora muri Nations Unies kabisa reka imbere yuko dutandukira rero ku rugendo rwa Koko rwo kubaka urugo ndumva turi kure cyane turi kure sana histoire yanje nini gose batubabarire tudotuma tugira part 1 na part 2 kumbure dushobore gusobanurira abantu bashobore gusobanurwa dusimbire rero ku rugendo rwa Koko umwaka wa mbere yubaka Koko yubakanye nande urugendo rwiwe rero rwaciye gwifata gute kugira ngo duce turuzamo neza gushika no munsi urugendo rwo kubaka nejo bundi 2019 donc avant 2019 naciye nkundana n'umunyamerika kuko je nta murundi ico gihe twakundana pardon ariko abarundi sindabanka ariko narara ubuzima ndimo nkavuga ati nta murundi yo marire amabezo yanje kabisa kwa je nakunda amadolari urumva n'amaeho n'amapounds sinakunda amahera y'amarundi nayakunda nayavunjishije bakampa amarundi ariko avuye mu madevize hanyuma rero mugi nyuma yo ngaho isubi nyuma gatoya mvanye no mu ambassadeur naciye nkundana n'uyondi mu West Africa niho rero baci bambwira ivyo vya forever ndafata ndamusaba ndiko ndacisha hejuru kugira ntidutebe mu kiganiro ndashonje hanyuma rero aje arampaye $600 ndayashira muri bijya vya forever ndatangura kudemara business ndakora niho rero naciye mpura no mu West arankunda yari n'umukiriya w'iwanje yangurira bijya vya forever turakundana ariko murabizi abanyamahanga baba basize imiryango yabo hariya ntibaba bari serious iyo baba bagiye gukorera benshi donc baba bakunda abakobwa ndibuka rero umunsi umwe arambwira ati chérie ndafise anniversaire ejo samedi ndafise anniversaire hari vendredi ku mugoroba dusohoke tuje muri archipel hanyuma dutahe kare ejo mfise anniversaire uzoca ufasha umukozi guteka whatever sawa turasohoka muri archipel mu nyuma turataha dutashe buke yarandepoza iwanje samedi hageze 18 ndaja kubafasha Giye kubafasha ariko cisanga urubanza rugera rutangure natevye kwanza umukozi zamanda z'abanyamerika aho rero yari yemvise abanyamerika abazungu abakorege biyo bakora muri Nations Unies hanyuma jewe nje
turafungura piste murazi kenshi umusheri wawe niwe muca mufungurana muri piste ukerekana umusheri wawe kuri anniversaire bo iyo umwemera hanyuma turabikora ariko ngaho quelque part hari umukobwa yamvangako yari yemvise abakobwa benshi cyane harimo rero yamvangako hanyuma wa mukobwa acirafuha ko yam presence jewe umva abatipe mwebwe hari kungena ugenda n'abakobwa babiri batatu ariko muri abo hakaba harimo umwe wemera yego kandi n'abakobwa birabashika just past time jere yaranyemera nk'umukopine wiwe muguru umva ko yamvanga kasi navyibaza ko amvanga kandi we ico gihe ntiwamuvanga oya oya vraiment erega je mfise umutima w'urukundo mukanya turagusaba ududu turori tukubone mu maso hari izuba ryinshi bro muri mugato tukoko vraiment aho ndazi ko ushaka kundiza wewe oya vraiment gira uturori gusa udushire ngaha gusa bari ko aradukwira ono mose sindira très bien iva bakunzi ba sabbaoth iva shaka kundiza nta habironka kwa iva sindira ni horiro no mu urumva rero okay basi iva mu maso sitoka ambara ntaje urumva basi arambwira yuko tumusangiye ujya mushiri tumusangiye okay ndavuga ati abo numva ndafushe byatari ndahamagara wa mugabo ndamubwira ati entre jewe n'uyu mukobwa ukundande je ariko ambwira yuko mukundana ngo jewe ntawenzi je nkundana na wewe wa mukobwa catera ifu yo scandal iraba ngaho oyi n'urubanza ruca rurahera umva yaramubeshe ko atamukopina afise hanyuma ariko nanje cyase biranka ko niyakira mbona aho yuko ahora ntrompa numva ndababaye ariko ngaho hari umukorege we yankunze w'umunyamerika okay umutama hanyuma umuntu wa Amerika acirambwira ati ndarira acirampamagara tuja hanze muri jardin arambwira ati sorry ujya mugenzi wacu umukorege wacu ntabwo ari serieux ntabwo ari serious turabizi we muhebe twikundanira ayo marira uriza nzo yaguhoza okay nawe ucuremera naciye nemera direct muganga mva ndamukunda naciye nshaka kwirevanja nashatse kwirevanja kugira ndamubabaza ujyaye arambwira nzoguha ico ushaka nzoguhoza amarira urumva ndamwemerera ko wahitiye mugacuvuga ati abagabo nawe apana inzererezi ndavuga ati uyu ni inzererezi reka ndamuhebe reka nifatiranire n'umunyamerika basi jeje ndamuhamagara imbere ya wa munyamerika ndambwira ati from today ndaguhevye nkundanye n'uyu aho nyene hanyuma acirambwira ati no ntibishoboka gutumpeba ujya sindamunzi yambesheye ibiki ndavuga kubereka atabesheye abandi akaza kubeshira wewe ndaguhevye from now wa munyamerika avuga twigendere ko yari umushefu wiwe okay ewe yararoga oya sinaroga je ndafise igikundiro rega je ndafise amaraso y'igikundiro n'ubu urumva niko usanga ukunkunzwe n'inzererezi ugasanga basi je ndamwemerera acara ndepoza muhira fete cirahera haba induru wa mu wese aravuga ati ntimushobora gukundana ntibikunda aramubwira wa munyamerika uri umukorege wanje ariko ntushaka kuntu hari umugore wanje umusheri wanje naravuga ati no it's not me jewe nshaka kumuhoza amarira urumva kubera ko umutera agahinda mbona bivuze imbere yiwe ndavuga je reka mfata uyu nyene ucana yuko we wari serious kuntu muga nkabona wa wundi mpebanye n'umuntu mbona yarakuze cyane ariko yo nanu mutama ndavuga none muga ndavuga afise amakashi vraiment yaramota amafaranga yaramota amadolari aramota ugize uramenya ufise ikashi no utarifise yaramota amadolari vraiment mota marundi cyangwa amadolari ayo mota marundi mbonye rero amota amadolari ndavuga ati wana uyu acara ndepoza turigira ariko turahana ama contacts arampamagara aransohokana kuja kugira kunyicaye petit déjeuner turayisangiye uwo munsi aca zanzaniye agatelefone kanganuko yakuye muri Etats-Unis akampa ko kado kwanza keza nta numwe yari agafise nije nagatangoye ngahi Burundi ndavuga uyu mugabo n'umwana mwiza vraiment ubuzima butangura guhinduka
après iminsi mikeyi utangura kwiyibagiza ibi arashira ahantu mu kabuwate k'urukundo ndavuga iyo nonyene kwera mugantire taje urukundo ntigwanyarutse kuza nari ngikunda wa wundi yeah uyu ariko ndamukunda umunyamerika ndamukunda kwera mbona afise kashi cyinshi mbona ngura imodoka ndavuga umugabo n'uyu direct imodoka yeah ro mbona ndavuga ati umugabo n'uyu vraiment urya yari inzererezi urya ndi yari inzererezi nta na kimwe yari bwangurire nta n'ikinga yari bwangurire ndavuga no mu mugabo rero kabisa koko reka rero dusimbe gatonya kubaka kwawe rero uwo nyene niwe mwaciye mwubakana oya sio twubakanye mu nyuma haraje abandi oya uyo yaciye agenda iwabo 2012 uwo mwubakanye muca mubonana gute twaciye tubonana 2019 mvuye hanze nagarutse i Burundi acaragira mbona n'umugabo yitonda mbona umengo sinzererezi urumva mbona nyene ntavangana nsanga ni n'umukozi w'Imana oya hariho umugabo mwavyaranye bwa mbere aho nyene uri kurakwepa niho nkeneye ivyo vy'ubwa mbere reka tuvuge ivya kabiri okay kubera ni histoire ndende ntitwobiheza kubera umunyamerika yaciye anteye inda bose nagenda n'abatipe babiri urumva uyo twarahebanye mu wese mfatana n'uwo munyamerika uwo munyamerika kubera kenshi wasanga tutari kumwe donc canke atamakeya nkuko ndabishaka ego yarampa ibintu ibyo nshaka byose yarabimpa uko biri kose dushaka tubitahura cyane iyo umuntu yakuriye mu buzima bubi agacaro aje mu buzima bwiza arakenera ku like ofite nta keya naronse nta keya waronse mugo yarampake yo munyamerika yampa ibintu ariko ntiyampa affection nkuko ndabishaka ntiyambwira I love you nyakuba hafi oya donc yaba ari busy cyane n'akazi je rero kubera atambwira I love you je t'aime bwabo je t'aime akoreye niko narondera sinakaronka nta muntu aronka byose kumbe hariyo n'abantu bakunda kuvuga ati buri umukenyezi ntakeneye iby'agaciro arakenera n'umwe agaciro je t'aime irakomeye cyane niko benshi bace batubesha mu buzima bw'abubatse ubu sinkiye agaciro kubera nasanze abantu iyo bazi yuko ukeneye kumva je t'aime ewa narakubwira baby I love you ibiki n'ibiki my honey ngoma ndakurangurire Bujumbura dusigare turabapangayi bawe ukasanga bariko barakubesha urumva ivyo sinkibiha agaciro je nibaza ko ari kubera nari namutoye imyaka yarambesha yeah okay normal moment I love you Rakoze bari busy n'ubuzima kabisa umugabo rero umunyamerika nahuye n'umuhungu w'umurundi ewa anashira mu rukundo in deep serviragira gutya ivu uradibira ewa ndadibira bavuga ko dubira ewa ni deep kabisa ndamukunda turakundana niwe twasohokana mu maboate urumva niwe nemera nawe akanyemera je nibaza ko ngiye mu rukundo nyene vya hatari hanyuma ntwarinda urumva ngize abashiri babiri umunyamerika niwe murundi ngize rero maze gutwara inda ndavuga none ni umurundi ni umunyamerika ni yande ndaguma ngaho muko murundi bikitoka kubera sinavyumva ko umutama ashaka kuntera inda hariho ngendana n'umujene tungana ndavuga eske umujene umutama yotera inda umujene ntayitere jene nishamo niyo murundi ndabimubwira tuguma dukundana vraiment ariko mu nyuma birahinduka ngiye kuvyara iwabo baramenya ko nari mfise umukope wo mu Amerika bace bishamo ko ari uwo mu Nyamerika ndibuka navyaye umunyamerika arambwiye ni wavyara ucumbwira nze kuraba umwana ndamubwira naza kuraba umwana aramukura impuzu zose nza mbona aransomye aravuga ati je ni wava mu bitaro uzosanga nakugura indi modoka shasha uyu mwana umwana yaje basi photocopy frame urumva gusa ubu niho vyagiye birahinduka ubu asa na bose urumva ubu asa na bose ubu asa na bose
akiri umubebe yaje asa n'umunyamerika ubasa na je navuze mu kiganiro ca mbere navuze ati umurundi yashize ku mutwe umunyamerika ashirako amaso ashirako amazuru n'amano urumva byaracanganye isa ni finale yi okay ubasa na bose ahubwo iyo ndamwita rya zina rya basa bose ndakeneye kubona uwo mwana kwe urumva n'umuhungu muboga ari mwiza cyane urumva okay basi rero n'umuhungu araza kuraba umutipa araza kuraba umwana mu nyuma asanga nawe barasa wewe yavuga ko badasa na mama wiwe avuga ngo ntibasa bavuga ngo n'ujya munyamerika okay mbonye bamwase cece ndiyakira ko umunyamerika yamwakiriye yamwemeye aramwandikisha muri bavyita muri zone yongera amwandikisha muri ambasade y'abanyamerika umwana baramuha na passport amaze gukwiza umwaka umwe y'abanyamerika basi nje ndiyakira basi ariko mu nyuma rero niho nahuye n'umurundi ntushaka ko tuvuga iby'urugo navyo iyo rero ndabicishije hagati n'ibirebire ntabyo twohetse ni nka parti ducishijemo abantu batahure bukebuke nibabona ca kindi nakoranye na baozi bazogitahurane cyangwa nashirako link babirabe rero maze guhura n'uyo murundi twahuye jewe ntakijijwe naraguye ariko nawe yari umukozi w'Imana muri eglise imwe ntavutse hanyuma turakundana umwaka wose yaciye aza turabana iwanje muga nta mafaranga yari afise aba Mariyo aba Mariyo bazotumara hanyuma oya nibisanzwe mukundana c'est normal bose normal ariko rimwe na rimwe kuba Mariyo ngo biratuma udashobora ingorane abatipe mwebwe mudafise amahera muri inzererezi rindira muri inzererezi reka ndabivuge muragorana nta rukundo mufise urumva ubu neho nabitahuye abahungu mudafise mugamo mbabarira abahungu mudafise amahera muri inzererezi abahungu vraiment badafise amahera ni inzererezi oya hariho abadafise amahera bafise umutima ariko ni bake kubera ubukene bakoresha gukunda ku nguvu kandi bitavuye mu mutima kameramani wanje ngo ngwiki ngo handimwo urimo rero uyakire nta kundi oya hari abafise urukundo badafise amafaranga ariko hariho inzererezi Imana yo mwijuru benshi ni inzererezi urumva acesha guprofita kubera atamahera afise abonye aguye ku muntu afise amafaranga hanyuma mbe yiva wowe uri inzererezi je ndafise amafaranga vraiment je ndafise amafaranga kandi je na madamu turafise amafaranga neko ko tuzi tutarana mariage yawe uyo mudamu ntimuragira mariage nawe ndakwinjirira kwanza wone uri kurambaza bon en fait version hanyuma rero nzodukata kwe okay hanyuma rero tusha turabana tubanye nkabona kwa nkunda kandi nanje naramukunda ko nemeye yuko aza tubane naramukunda aho mwabanye ata mariage murakora nta mariage twaye bwakora kugira nyige deja ampindure kuko sinibaza ko nari umugore wo kurongorwa ico gihe kuko nikundira ikirori nakunda ambiance nta mugabo nari numva ashaka ngo mariage kandi wari wumva wikwije ubuzima bwari buhari donc mu buzima wiha ico ushaka cose uvoyaje ukaja aho ushaka hose sinzi n'ivyanteye ngo ndongorwe ntavyo nashaka kuko nari mfise umwana kandi utarongorwa ndazi ukiri mu buzima bwiza yego bon mariage sometimes zirasubiza abantu inyuma ariko bagabo hari gihe zibasubiza inyuma n'abagore zikabasubiza inyuma donc iyo uhuye n'umuntu mu partenaire wawe mutabihuriza mudahuza neza vraiment musubira inyuma kabisa basi turagumanaho ariko wa munyamerika yari akimfasha akindungikira amafaranga hama wa murundi ndabimubwira vyose arambaza none ko ufise imodoka none iyi modoka wayikuye he kuba mu buzima bwiza none ibi bintu byose bikura hehe ndamubwiza ukuri ndamubwira ati mfise umunyamerika nuko twavyaranye nuko ni wafasha ni wampa amafaranga sawa ndamubwira ati kandi ndamuha remarque Eva ndamubwira ati antelefona kenshi
ukabona utari prêt yo kwiyakira uca umbwira duhebana no munsi nyene arambwira ati nta na kimwe none ko ari kure none hari gahunda mufitanye yo kubana ndavuga ati oya afise umugore we hari okay basi turabana tubanye turagira mariage harageraho ava ya mariage arambwira ati ntwara ahantu wahora usengera wewe yego mutwaye nawe arantwara iwabo misengero basengera numva sindahakunze yaramaze kunjana defo nkaca ntangura nkisinzirirako ni hahandi basigura eglise basigura gusa nta guhimbaza nta ibisomwa birebire numva haranshisha je nari nimenyereye nyene aho tugira Wanje adoration numva biranshishe nkarota nkasinzira nkarota mu isengero haraka vibe nyene ndamubwira sinzogaruka iwanyu okay aca mwinjana rero iwacu turagumana iwacu tugumanye iwacu iwabo baca baramuca kubera iki arongoye umugore atari mu idini wabo urumva baramuca acaguma iwacu rero basi turagira donc apotre wacu aratuvugisha wako aravuga yuko nari naramwerekanye ko ari umusheri wanje ndamwereka abakozi b'Imana basi rero munyuma niho batuvugishije ko ngo Imana ivuze tugire ngo dote contracteur n'amahera yarafise ya dote ndavuga none je niyekwe none nta nakazi yarafise mbo yarafise ama projet menshi ariko urumva ama projet ntiyari bwacemo bo koma ari je nakora vyose nije nariha inzu nije natanga ratio contracteur yarafise n'abana bane bari kumwe na mama wabo je twahuye yarahukanye oh la la n'umugore urabisiporta je numva ndamukunda numva ataco bimbwiye nta nubwo bavyagutera byo kubona yuko kumbura uko yataye abana ariko nabazogo oya urabibona abagabo benshi bahukanye baca baja guponda umugore donc aramuponda arambwira namubwiye none kurya mugore mbona umenga aritonda urumva none mwapfuye iki ngoya ngo ntubona urya yari mara ya vikarifye urumva ngo ndamubwira none aranye inzoga ngo ya none ndavuga umuntu abimara yagutatanywa n'inzoga arambwira ko yari maraya ikindi kigira kabiri ko adashaka kurugumana n'umugore atize ari umuyiretre cindamubaza ikibazo none igihe wamutwara igihe mwabana iyo myaka yose 11 ntiwari ubizi ko ari umuyiretre atazi gusoma no kwandika ngo nayo ndabiza ariko ngo baho ngeze sinde muri level yiwe okay ndavuga ariko wamuhoye bose amaze kumbwira ko yari ndaya niho naciye mvuga ati okay aho rero c'est trop je ndabifatwa nyene muga kenshi y'abagabo turatahura ko umugabo ari mukuru muga yaramubeshe vraiment nasanze yaramubeshe inyuma yo ngaho mwarabonanye umurayaga n'umugore cankwe yego munyuma twarayazi naramurondeye turayaga arambwiza ukuri ararira yo numva ndiyanse urumva ariko Maria je yaramaze kuba basi hanyuma rero turaguma uko je ndibukanije nahora ndamugurira n'impuzu je tugifatana deje nace ndamuhindurira style kubera urazi ndagitahura urumva nkamuhindura style babone ko mfise nanje umugabo yambara neza simaramara imbere y'abantu umva urishya nawe numva ndifise abantu bakamugwanya akavuga ati none nk'uryo uzomujana mwebwe none mu mushaka wiki mundekera umugabo basi murakoze mariage koko murakoze mariage urirongoye ubuzima bw'urugore buca butangura kumera gute mutangura kubana gute mubano wanyu mu minsi ya mbere wari umeze gute kuko iyo umunyamafaranga akoze mariage ndazi yuko ubukwe bwanyu bwatashwe n'abantu benshi bagiye batandukanye abaje kuraba udusaku twanyu abaje gushakisha utuntu n'utundi ntumbaze kuri mwebwe ya miryango ndazi yuko yari yarasubiriye kwiyunga ubumwe bwanyu rero bwaciye bubandanya gute mu rugo rwanyu Entreta bumvise ngo koko yarongo umwe wese yaza kuraba uwo mugabo yandongo yuwariwe bavuga ati dushaka kuraba uwo mugabo yarongoye koko urumva hanyuma turabana ariko birakorogana ukuntu muri nka après 2 mois arangora cyane ntangura kubona ingeso ntigeze mbona ko yari umugabo atekereje atavuga ntangura kubona rero ana kwa kundi yari karume gose yari karume cyane
urana abakobwa iyo mukira abafiyanse ingene baba bameze baranyegeza inzara ashitse mu rugo bakagira asha bameze nk'utuyabo wana nayo umugabo wanje narongoye yari problem warongoye ese je namurongoye oya nibisanzwe kuzimana avuze ngo nitwakuzimana twe muri sabbaothmedia turazimana namunzimane nyene kagutembeye neza rero merci muganyikanye neza aya nta nakimwe ibujumbura ntuzi twirengagije igitoro na regidezo basi uyu mugabo rero nimaze kumurongora reka ndahe kuvuga kumurongora basi ndamuha icubahiro turongoranye sawa acagira iki acatangura kuntera induru rero sasa induru zifatiye ku kiko ambwira yuko nogira nofata konti nafise konti zibiri konti zibiri y'amarundi n'amadolari ampropoza ko nofata irya konti akaba ari bono yandika ko y'amadolari je ndamwankira ndamubwira tufise abana nanje ndafise umwana kandi aya mahera ni ya papa w'umwana wanje amurungikira none we ndagushira ko kugira yakoze iki ko atacubuze Iva nije nari hinzu ati ico uzokenera uzombwira nije nagira stoke naramwambika nkambika abana biwe nkabagaburira nta kibazo na kimwe ca stress c'ubuzima twari dufise kumbure ngira ngo yashaka amafaranga ashobora kwifashisha mu gukora ama projet yiwe atubwira oya kuko ndibuka nani societe we generation amahera ndibuka narishizemo amahera arakora ariko yose yaguyemo nta musaruro byatanze urumva ico cyose carambabaje ariko ivyo nduvuga ati none ngiriki nta natano nakuyemo urumva basi cendaraba rero ndamushira kuri konti aca yivida aca asubizayo kandi amahera arayo y'umwana dusubira tubife ndavuga ati no ubona ntivyoshoboka bo jewe ndagira ndabimwankira bice bitera induru rero abakozi b'Imana bacu propose nuko umugambi nokora kugira ngo umugambi w'ufa ntashikindinjiza nanjye ndi ngaho puro mama ntacindiko ndinjiza tujya amahera ndavuga ibintu jewe no ntiyanagira nubwo bayiko bishobora kubasubiza inyuma aho rero ntabwo yiyumviye ivyo ntavyo yiyumviye yofa niyo example namuhaye umunyamerika twobaho gute kuca tubaho gute projet zawe ndabona ni problem deja twahuye azifise zimaze imyaka myinshi atana kimwe ziratanga umusaruro akoze ukubiga kubita swata basi ndamubwira ati reka nkora uyu mugambi watwara wimiriye uwo mugambi aranga uwo mugambi n'uburofu ndavuga nta mugambi ushaka gukora uri prix do wimiriye urumva aranga yanse nabo bakozi b'Imana imijyana itangura kuva ngaho yes basi biranka biraba bibi cyane entre hariho naho nakoze ivyo biganiro hari ikintu ntigeze mvuga nibagiwe mu muryango wiwe baranyase nanje mu muryango wanje baramwanka twarongoranya mfite ku nguvu abantu benshi barabigwanya wibaza yuko icabatera kugwanywa cari igikikoko zari ingeso mbi z'umutipe oya iwabo bafise amacakubiri amacakubiri afatiye kuki ku bwoko oh la la urumva ntibashaka gusa mabukwe yarankunze yavuze ati jewe ivyo sinobija ariko papa wiwe nabo nabandi nyene bavukana bamwe nyene donc ntibari banyishimiye ukuntu bamwe bagiye kunkunda basinzi ko bankunze ariko mu nyuma tumaze kubana peut-être baba bakunda utwara ufise cyangwa utwara utu abana b'abantu no kubameza urumva basi iwacu nari bamukunda ko bavuga ati none gute urongorwa n'umuntu adafise amafaranga kandi afise n'abana wowe ufite zobivamo je ndavuga nta kibazo barambwira consequence muga sinigeze ndavyemera ndavuga ati jewe nzoshobora kubaka nawe urazi umuntu uri mu rukundo bushusha ntububona ibibi umubona gusa ibintu biri positive basi rero amaze kumwankira ko aja kuri konti ibintu biranka akamateka irayiva ngo ndagiye nka kurya umugore avuga ngo ndagiye iwacu
nukuri kw'Imana varize kama itekeye ngo ndagiye agomba kwahukana ashaka kwahukana je nkahamagara abakozi b'Imana bakongera bakamubwira ati no abagabo bafashwe n'iki ibintu byo kwahukana ku bagabo akiyamugu yamaze nk'ukwezi kose ngo ndagiye atekera utwiwe je nagumye niyatanze yuko anytime ashaka kugenda kuko varize yamitekeye none nkamubwira basi subiza impunzu muri garde robe none uzogenda kubera wari wararongoye disi bana ya nondoje je byarampahamura nkavuga none ndahukanye umugabo aragiye nyene erega ni wari umugabo wari umugabo mugabo nacu byambwira abakozi b'Imana bakamubwira nkahamagara na pare na marene nkababwira yeyo yemwe yama yatekeye ngo aragiye varize yamitekeye urumva ni mubwira atekurure urumva natekurure konte siyo yotuma umuntu yahukana vrema none ni mumubaze ko hari icabura bakamubaza baja mu mastoke bakabona ibintu byose biruzuye muri frigo inyama amafi ibintu byose biruzuye ariko ivarize iruzuye varize yiwe yamitekeye rero numva gusa ndiko ndatuvyizigiro yuko tuzobana umwanya munini ndavuga none bya bindi yanyemerera ko azombera umuvyeyi nibi dupfa amahera urumva dupfa amahera basi mu nyuma rero niho entretemps aca fata telefone yanje sinziriye mu ijoro afata amafoto ya mariage arungikira wa munyamerika kandi twarabivuganye ko izo bisiri yacu kugira gume aduha amafaranga hanyuma ama projet yiwe niyaba neza nitwagira amafaranga yacu nzoca ndamubwiza ukuri ati rero nararongowe nuko bandanye n'ubuzima bwawe n'umugore wawe nanje bandanye ubuzima n'umugabo wanje muguko twabipanze siko yabigenjeje maze kumwankira kuja kuri compte en dollars aca rungikira za foto za mariage certificat ya mariage ama video yose abirungikira wa munyamerika Yesu we baguma bavugana mu isiri aho wewe uraryamye ndaryamye nta kintu na kimwe waruzi tugatwenga nta kibazo je ntazi ibiba biriko biripasa mu nzu urumva basi wa munyamerika niko kumbaza ati nakuramuzi je ndamubwira ati je ndamuzi urumva basi arambwira ati mufaniki numva umutima ngo pa ndavuga none yamumenye gute je ntazi biriko biri happening utangura kwiyagiriza wewe ndamubaza umuganda ndavuga none kwa mbajijuku habaye iki ngo nanje ntavyonze ndavuga ati none yakumenye gute ngo usanga yambanye kuri Facebook kwanza amafoto dukora mariage bya bindi mu postinga ntitwigeze dupostinga amafoto ya mariage yacu ngo ku ma Facebook kugira ntibize kunteranya n'umunyamerika ngo abimenye ndavuga none ko tutigeze dupostinga yakumenye gute ngo je ntavyonze kumba arazi byari mwarakora basi yo bakunzi ba sabbaothmedia uko biri kose ino ntayo no mu mama igira aho gukuye naho gushikanya vrama basi rero turaguma ho mu nyuma niho yambwira ati bwiza ukuri warakoze mariage numva noneho umutima ugira unca mu kanwa ndavuga ivyo ni biki ndavuga toya ubikuye aca ndonkira za foto zose kutamubwiye ko ari gukina filme basi oya je sinzi kubesha ive my god jewe honye nakubeshe wamfashe nca niraga vyose amaze kundonkira vyose amafoto yose byose arambwira ati yambwiye kuri umugore wiwe kandi ambwira sinzose kuronkera n'amahera n'atanu ambwira yuko n'umwana ashaka kumwadopta urumva ntihagire ikintu na kimwe nzose kugufasha aca ambwira yuko umwana umufata nabi yakoresheje ijambo rivuga abuse mu kirundi ni nko guturubika umwana guturubika umuntu avuga yuko ndamuturubika umwana amaze kumubwira ko ari abuse arababara ko n'amahera ampa n'ukuntu abazungu bakunda abana babo cyane yaramukunda cyane aramubwira yuko bo antweta si umuzungu n'umunyamerika mugabo cya gisokuru c'abazungu nyene basi mugabo ameze mu mutwe n'abazungu basi acagira iki we aca vyakira uko nyene ku mwana ndamufata nabi
amaze kumbeshira gutyo ndavuga ati wow uko nyene ndambwira ati jewe rero kugira menye par rapport ya mariage umwana yagira anniversaire aca ndungikira amahera ndaja kuyatora ndagenda donc ya kugira anniversaire y'umwana aca ama condition ubu nyene ewana uhejeje anniversaire ucurongeka amafoto byose donc abone ko ivyo urya mugabo avuga peut-être ko ari ivyo mukaje ivyo abana biwe nari ndabafashe neza ivyo nari gufata neza nabo umwana we wanje kwera umutima we wanje basi rero ndashavura maze kubimenya wa mugabo kome ya varize yamitekeye ngo aragiye naca nterura kurya nyene ndahita imbere ya portail nawe uramwirukana ndamwirukana aso amurongoye cyambwira umukozi ndamubwira ati ntasuye kwinjira ngaha arazana abashinga ntaye abashinga naye banyumba 10 urumva abashinga naye nyene n'abana pare bose baza kutwumviriza ndavuga agasubira kwinjiriye nzobasara urumva bavuga none habaye iki entreta yarafise tablette namuguriye yangana gutya yahora mfata amajwi amajwi ico gihe twatangiye rero kuza turashwana nkamutuka urumva tugatukana akaca mfata amajwi akaca mfata akarungika baba pastori banje akarungika abantu bose ngumviriza ingene ari karantuka batazi biriko biraba mu nzu nabo bakaca babindungikira ngo ibi twumva nibiki ko muriko muratukana nkabwira ati muraza je nta nivyo nosubira kuvuga muri kuri telefone muraza baje bose baricara ewana turavuga barumigwa iryo joro naryamye nka 8 bataha baravuga ati nuko bwije genda urare muri zone basi canke urondere hotel uraremo yanse ko winjira mu nzu ndavuga ati vraiment nshika kayabo urumva akinjira ikibazo cyo kurongorwa n'injo urumva rero none kubera ni murondera amahera kubera ki murongorwa mutwirukana nabi ni murondera amahera kubera ki murongorwa none basi rero hewe acaragenda agiye ntaburiza convocation police bona aramwirukanye je ngeze kuri zone baratwumviriza bavuga ati wamugabo warasaze ibisi ni ibintu byo kuvuga yarakurongoye wewe ivyo mwavuganye byose umunyamerika wamuhiga kwiki kandi yarabatunze mwese hari cyo yaragutwaye basi nanje cangira iki cenja kumwitwarira muri Napo muga muri Napo nashaka iki nashaka yuko yivuguruza ivyo yavuze kugira umwana agume abayeho neza baramwaka telefone bamwatse telefone bararaba dusanga yavuze ivyo bintu biteye ubwoba dusanga bya bindi byose nivyo basi tuca turavana twamaranye 3 mois tutari kumwe muka munyuma ndiyumvira ndashira ubwenge kugihe ndavuga ati reka dusubirane ansaba ibigongo antuma ko abantu nanje nifite umutima muri soft ndavuga reka basi ndamubabarira turasubirana washaka kubaka disi we je nashaka kubaka kubera je navuga ati none nigiki ndondera ahandi urumva umugadeje mwagize mariage mugadusubiranye mana yo mwijuru bica biba bibi gose urakoze bibi cyane ubuzima buca burahinduka akoresha ayarasigaye yose kuri konti yose arahera hano uriko urakonsoma utari kurinjiza urasiga uri mayibo inzererezi sigara inzererezi hanyuma amafaranga tuca dutangura rero ubuzima bw'ikimayibobo ndebuka baciye baza kudukura mu nzu sentare iratwirukana kubera kutariho inzu ntabwo sinari nzi ingene bemeza ibintu ingene sentare yirukana abantu imana izi ibindi nzi ivyo bintu kandi batwirukanye rero jewe ntiyambwira yuko tugiye gusaba indaro je ndavuga ati none tugiye nanje sinzi yo tugiye tuja kubitsa ibintu kwa pari je ncamvuga ati umwe wese agenda kivyake je mbitsa umwana kwa musaza wanje aramutwara yasha
arambwira ati genda akujana mu ikanevu akujana muri US akujana ni wamwemeye ubona muguma impande muryamane mu ikanevu basi turagumana mugare bwije rero turaho turara kwase ntari yadusohoye mu gitondo ndavyibuka mu gitondo nka 3:00 turabura aho tujaje rero nce nibwira kuja ku mukuzi muri bwa buzima nk'uburaho twumviye yo naraciye mu buzima ndavuga ati mana ntabwo nkeneye burya buzima kandi no kuri ubuzima bubi nk'ubwo naciyemo ndi kumwe n'urya mugabo Imana ibundi yende kweri kuva mbaho okay ego hari igihe umuntu akura mu buzima buratandukanye umwe basukiri uri wenyine ukiri mutoyi ariko warakuze uri umugore muzima n'umugabo muri kumwe n'umugabo n'umwana aba ari ikibazo gikomeye cyane urumva gusa ndihanganishije abantu nabo byama bibashikira hari abantu benshi usanga babaye mu buzima butandukanye kandi ari n'abantu benshi baba bariko baradukurikirana bakabona nk'intaye yawe bakabona uburyo usa uno munsi bakabona bakumva ivyo waciyemo nari nacupiye iva n'amavuta atamfata naracupiye sishaka kuvyibuka dusimbe gatonya koko kuko navuze yuko turiko duca hejuru abazahokenera ido nido gintaye yawe nini turaza kubaha link ahantu bashobora kubikurikirana uko biri kose ariko twavuze ati reka udusangize bikenya muri byinshi by'iwawe barabasohoye mu nzu bivuye ku mugabo atashoboye kubahiriza amasezerano mwahanye arugaye agasoko kahora kavamo iriba ryahora ridudubiza amazi meza barabasohoye mu nzu mutanguye gusaba indaro abana muragiye kubabitsa hariya na hariya byaciye bigenda gute rero kugira ngo mwe muce mutandukana muce like umumu wese ubu ari mu vyiwe undi ari mu vyiwe urugendo rwanyu rwaciye rubandaniriza he antwe tenga dusubiranye na ce ntwarinda aho se ntari dusohoye Mfise inda okay Mfise inda ikuze yasimwa turagenda inda yakuriye mu ibarabara kwera umwana mu pepe wanje yakuriye hanyuma tuce turagenda turasaba indaro nja ku mukuzine wanje d'abord umukuzine yarampa indaro mugahageze saa 4 z'ijoro buze amuha indaro ndabwira umukuzine ndamusabira indaro araza mugacitangura kuza aratera induru atari iminsi ngaho irahera agatera induru mu rundi rugo rw'umuntu cyane uwo mukuzine akavuga ati none mwebwe ndabaha indaro n'induru iminsi yose akamubwira ati naka Jodine umenye ko ari we yakurongoye twese turabizi mariage yanyu turabizi byose urumva kubera iki no ndabahaye indaro ucuza gutera induru iwanje si wawe akaca mutera induru ivu basi mu nyuma rero yamwirukanye muri babagabo baguma bihagarara ko muri vide kwihagarara ko muri vide akerekana abantu ko ko afise kandi vraiment atacha afise urumva gusa ikintu nabwira abantu iyo ukenye emera ko ukenye urumva n'abantu bagufashe apana kuguma wihagarara ko na hano na kitu urumva basi acara amwirukanye ndamwumvira ikigongo bya bigongo by'abagore ngo turi bijuju nanje ndamuja inyuma ushuramukurikira ndamukurikira bari bakuroze ega bahora bambwira ngo yashize mu icupa yarankoze abantu bose bambwira ko ewe nabona ko ari urukundo kurikira umukuzino uragira rarahe ninde mu nda ndagenda cinja gusaba indarundi muntu umudamu w'umugenzi wanje Imyaka muri famille kwa ba mama arampa indaro nawe rero tuca tumusabira indaro kuri iryo barabara nyene kuri musaza uje yamwirukanye muravuye mu buzima bwo gupanga mutangiye kuda murasaba indaro urumva hanyuma rero aramuha indaro mugaka hacamwe inzu zibiri naho nanje nari nsavye indaro akava kuri uyo mutipa muhaye indaro akaza hahandi je bamuhaye indaro nkubasanze tuvuge ndiko ndakurupa ndiko ndoza ivyamba umugore wanje mumuha akazi kenshi karamuvuna urumva ibazaje gutera induru nkavuga jewe nta kazi kandi vraiment nta kazi kabaga hari vraiment erega agashavura wa mumama agashavuga ati wowe nyimba ushaka ko umugore wawe ndamwirukana urumva nene namwirukana ucumujana he urumva gusa ndakunda abantu batahurana je yarantahura akavuga ati koko ibi bintu bigushikiye twese nta numwe ari karabitahura donc bakangwako uko vyari biri kose baraga nawe ubwawe ntavyo watahura naje ntavyo natahura ubona nka umenga ni nka filme urimo cyane urumva rero
basi akaza nko nkamuhamagara ngo ufungure rasiyo si yiwe niyo abandi akaca itangura kuvuga iva ibyo kuryamwa bitetse nabi titi imagine mu rundi rugo gondi mu rundi rugo yiga ibintu vya nutrition ngo nk'ubu urazi barundi benshi ko bikundira irengarenga n'ibiharage bakabivanga canke n'intore ngo yango ntimwari guteka gutya akabiponda kamaramara boni ko yawe mudamu twari tumenyeranye cyane wo muri famille iyo aba yari umuntu tutamenyeranye nari kumaramara sana hewe haragera aho uyo mudamu avuga ati ntuzugaruke kurya ivyo kurya vyanje reka duteke nabi twebwe wewe ivyo vya nutrition vyawe upfane navyo hewe inzara ikamukubita nkavuga ati nk'ubuje je narise abantu kameme banyumvira ko urazi umugabo kuva imyaka yose twabanye ntigeze mbona umugenzi we n'umwe urisi n'izina nondoje tuvuge ko yarafise umubano muke canke je sinzi n'umuntu sinzi nta mugenzi n'ubu nta mugenzi n'umwe agira mu buzima none mariage yanyu yatashwe n'abantu n'abagenzi banje n'amafamiye urumva je nk'ubu nk'abagenzi bakavuga yuko kamerewe gutya bakanyumvira ko bakama nk'ako kadimire nkaca ndakamuhebera urumva kugira agende afungure urumva ntari social nk'ubu babanye n'abantu barashwana ntabwo ari social vraiment kandi umuntu ubona ko atekereje sinzi gani Imana yamuremye akenshi abantu bahoze bari mu buzima bwiza ugasanga ubuzima burahindutse bagiye muri bubi haraza ibintu byo kugwana gukubitana ntaho byo byarashira ugasanga yarankubise cyane Mfise inda y'urya mwana w'umubebe yarankubita kandi akankubitira ubusa no maruma umugabo arinze akubita umugore basi yamukubita ko yagiye kumuvanga urabona umwe basi ico nico cambona umugore yakubitirwa nagiye gusaba indaruka musaza wanje irigira kabiri irigira kabiri twace dusubirana ngaho mu nyuma kandi inzira munanira kuriha urumva imunaniye kuriha sentare yongerera garuka kandi iradusohora niho twagiye turasaba indaro kandi mu nyuma